Yes, jambo riguma rigaruka n'iryari ndi nyene ngo turicaga ikire batera umugere ni Birman Boy umugwi ukomeye cyane gose ndetse nakunzwe cyane gose hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugizwe nanti ni Kirikou Akiri ndetse na Double J once again bose bahoze muri Band Boy Entertainment. Kirikou Akiri kuva mu ntara ya Ngozi, Double J once again kuva mu ntara ya Gitega, ariko no munsi bose bakorera umuziki hano mu gisagara cya Bujumbura. Inyuma yo kuva muri Band Boy Entertainment isanzwe irongowe na Big Fizzo ari nawe do CEO wayo ariko manager wa yakabari Estanish Akimana ariwe asanzwe ari n'umufasha wa Big Farias. No muririmbyi Big Fizzo yarabasezereye muri Band Boy Entertainment ndetse kontra yabo imaze kurangira banka gusinya kontra. Byaramaze ko bivugwa kenshi cyane gose yuko bano basore uko ari babiri cyane gose ndetse bagiye bata indero kuri Big Fizzo nagushika none munsi Big Fizzo aracabidogera. Right now bagiye baronka amahirwe menshi cyane gose nyuma yo kuva muri Band Boy Entertainment. Bivuze ko bagiye ko bava muri Band Boy Entertainment uwo bita Double J once again aheruka kutwara award ya Isanganiro ku ndirimbo yiwe yitwa No Kwishinga Nopfa. No Kwishinga Nopfa onana ego ndabizi kuri umujama ariko no kwishinga nopfa. Iyo ndirimbo benshi barayizi, niyo ndirimbo yashoboye gutahukana award nyuma y'imisi mike cyane gose. Twagiye tubona Double J once again ndetse na Kirikou Akiri basezerera Band Boy Entertainment. Aho ni mu gihe bita Dramati nawe yaraheruka kuvayo. Bose abasore ko ari batatu banashima bagiye baronka amahirwe masa bagenda bakora amahiti agenda akundwa hose na hose. Kirikou Akiri na Double J imijyangiza kuba yuguruka batangura kuja za Dubai, batangura kuja gukora ibiteramo ahagiye hatandukanye ndetse batangura kurira indego. No munsi gushika aho bageze indege bayifata modoka ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Nukuvuga imiryango ya Kirikou Akiri na Double J once again, imiryango ya Birman Boy yaramaze kuba yuguruka. Uwo mugwi Birman Boy wabayeho inyuma yo kugira gute yo kuva muri Band Boy Entertainment baciye bagenda barubaka umugwi wa Birman Boy. No munsi hakozwe ibiteramo hanze muri diaspora, abarundi bari hanze bakorganiza ibiteramo batinze batumira Birman Boy yose. Birashoboka gushika bikazoba mu myaka iri imbere tukumva batumiye Double J once again cyangwa Kirikou Akiri, ariko rwaine tumaze kubona iyo hariko harakogwa iteramo kanaka haba no mu Burundi batumako umugwi wa Birman Boy. Nkuko twabara tubibona nk'umugwi Love Muzika utarasambuka, beshi bamwe bivuga bati mbega uno mugwi Love Muzika wowo ni wari gukora nka Birman Boy bagapostinga ku mbuga zabo, ariko umugwi Love Muzika ukagumaho. Ico ni kibazo beshi bagumye bibaza, ariko bavuga bati baba bafise ico bashaka gushika. Buri muntu wese afise ihangiro canke indoto yifuza gushikako. Yes, right now birimeze neza cyane gose. Mugwi Love Muzika waramaze gusamuka, Merani nari karaduga cyane gose. Beje bari baziti baciye bazimana n'abasore ko bari babiri ati bino bintu bakoze sivyo, ariko right now tumaze kuba tubona ibiteramo biriko birakogwa. Bose ku ruhande rwabo bararonka ibiteramo bigiye bitandukanye, yaba DJ Fernando yaba Merani Boy. Wanashima DJ Fernando vuba agiye kugira gute gukora igiteramo aho bita muri Congo. Yes, nuko nyuma y'ivyo vyose rero twigarukire kuri no nkuru ya Kirikou Akiri ndetse na Double J once again. Nanone uno munsi babandanya hagaruka ijambo rivuga riti riva mu kanwa kwa Double J riva mu kanwa ka Kirikou Akiri, bavuga bati turicagikere batera umugere. Imvururu ni nyinshi hano muri entertainment y'u Burundi, imvururu ni nyinshi haba muri music haba muri cinema, ariko no munsi tuje kuvuga kuri music. Vyama cinema tuzobivuga kubera ko navyo nyene birafise ko bitariko biragenda neza cyane gose. Dushigikira entertainment y'u Burundi, rero nta mpamvu tutabigaruka ko vyose. Imvururu ni nyinshi gute ku ruhande rwa Kirikou Akiri na Double J once again. Muribuka igihe muririmbyi Jose Cameron aheruka mu gihugu cyacu Burundi harakozwe igiteramo tumiwe na Crystal Event Sangrongo na DJ Paulin, harakozwe igiteramo ndetse Cameron baza kuba baja muri studio na Double J once again barakorana indirimbo. Cameron yari yazananye n'undi muririmbyi ari gukorana na Kirikou Akiri, ariko muririmbyi yaciye ashika ivyo byose twaramaze kuba tubibona. Cameron niwe yabivuze, ariko kandi Kirikou Akiri acaba bwihangane. Indirimbo ya Double J na Cameron yari yamaze kuba enregistré buke acigihe kitari kito cyane gose. Cameron yarasubiye mu gihugu cy'u Buganda mbere anagwaye, bimaze kuvugwa ngo Cameron agwaye, ariko kandi ataraja mu bitaro. Nuko uko vyari bimeze gute
DJ Double J yarashize abona indirimbo sinokwilarana mu buryo bw'amasanamu ariko kandi uwo bita Chameleone ntiyashoboye kugaragara muri iyo ndirimbo mu buryo bw'amasanamu. Byari bigemeze gute, byagenze gute? Inyuma y'ikiringo gito cyane gose indirimbo yahise kugwa ku rubuga rwa YouTube biza kumenyekana ko ari uwo bita DJ Paulin yashoboye kuba yikura ko ku rubuga rwa YouTube ati indirimbo yari gwanje. Nanone gushika nuno munsi benshi baracabaza ati mbega indirimbo ya DJ Paulin na hagati ya Double J Once Again na DJ Paulin indirimbo igeze he? Nituro nk'ico twishu kubera iki haheruka gusohoka indirimbo bariko baraponda DJ Paulin mu ndirimbo yitwa gute Ntagaso. Ino ndirimbo benshi baramaze kuba bayibona, ni indirimbo banashimira kiragenda iduga neza cyane gose, ariko kandi Double J na Kirikou bari hanze bari mu bitaramo bigiye bitandukanye yashoboye kubakora ka video bariko barakora selfie na Jose Chameleone baravuga ati indirimbo niyo na blessingishije umusaza Double J. DJ Paulin rabure kuri iyo ndirimbo ya Double J nta mahera ntaki, ariko DJ Paulin wavuga ati indirimbo nije nayirishe kandi niyi wanje umuririmbyi nije namuzanye uko namasa n'umuririmbyi ari mu gihugu cyacu Burundi twama duhana amasezerano yuko ategerezwa kuvana akoze indirimbo no Murundi hanyuma iyo ndirimbo ikaja ku gatwe kiwanje. Ayo n'amajambo avugwa kwande kwa DJ Paulin. Ariko right now barashitse Double J aravuga ati DJ Paulin ndaguhaye imisi itarenga ndwi gusa indirimbo izobe yasuye ku rubuga rwa YouTube. Benshi bararindira indwi zibiri zirahera atandirimbo irasoho atandirimbo irasubira ku rubuga rwa YouTube. Ndavuga indirimbo sinokwilarana Double J yakoranye nande na Jose Chameleone. Uko vyagenze nuko haciye hakogwa indirimbo Kirikou Double J Bface on the front indirimbo itona gaso inyiri ku rubuga rwa YouTube. Benshi baracandiranye mbega ya ndirimbo ya Kirikou ya ndirimbo plutôt ya Double J Once Again hamwe na Jose Chameleone kwitarasubiza ku rubuga rwa YouTube byifashe gute? N'abantu b'Imana byarabaye Akamizwe n'ingoma turacarindiriye izova kwa Double J nyime indirimbo yarayihevye nta kundi, ariko kandi amahego aracari masa. Itariki 5 Double J na Kirikou barashoboye kuba bafata indege barashoboye kuba berekeza mu gihugu c'Ubuswize gukora igiteramo wanashima kuja kuhimbaza igihe Uburundi bumaze imyaka 63 burose intahe yo kwikukira hari anye mu kumwe n'abarundi barisabanzo bari hari anye mu gihugu c'Ubuswize. Byari bimeze neza cyane gose, rero niho bagenda bavuze ati turi cagikere batera umugere fye baba baruri indege baca baragenda. Ibintu bimeze neza cyane gose. Iyi ni Agasozo TV, ni televiziyo yanyu mukunda cyane gose. Turabasavye n'imbabazi kugiye cyari kimaze tudakora cyane gose. Mwari kumwe na MC Donalino, ibiganiro bigiye kubandanya kuri kwamye nkuko vyanye na hambere hose. Tubasabe mukande subscribe kugira ngo byose bandanye bigenda neza cyane gose. Ntiwibagire gusharinga, dukorera muri domaine zose zigiye zitandukanye. Amakuru yose mwipfuza uzasanga hano onye ku Gasozo TV, YouTube Agasozo TV, Facebook Agasozo, Instagram